Itega Entertainment TV tubaramutse cyane bakunzi bacu twongere tubahe nikaze murabona ko twabashikanye kuri stade Ingoma aho tuje kubashikiriza ibyavuye ndetse muri rukino mwese muheje kubona ngo ariko ruhuza umugwa Flambeau du Centre aheje gutsinda Royal FC gitsindo kimwe ku busa igitsindo rero biboneka neza yuko kije guha ikibanza ciza kije gusubiza ikizero no mugwa Flambeau du Centre wari maze imisi uriko uratsindwa abamenyereza bose haba ku ruhande rwa Innocent ndetse no ku ruhande rwa Patrick bose twaganiriye barafise ibyo badushikirije inyuma y'urukino reka tubakurikire namwe ndabahaye ikaze no kubandanya munezerwa ibyo turiko turabashikira Boje nibaza twaravye ko umugenzi yariko akina hama natwe tuyumvira ko dushobora gukina kandi habayemwe no kwitanga ku bakinyi ku munsi uno munsi ndabashimira cyane kuko bitanze kandi bagerageje kunyumviriza ivyo nashaka gukora babikoze nka 90%. Igice ca mbere cyari cabagoye niki mwakosoye mu gice ca kabiri kugira baza ari beza kandi bace baronka n'igitsinda. Je nibaza amaramplacement niyo yaje kudufasha gukosora kuko abari hajya hanze baba bariko barasoma baba bari nka ku ntebe y'ishure baba bariko babona ibiriko biba kandi tuba turiko tuvugana nabo nibaze cyadufashije cyane amaramplacement yadufashije cyane kugira dushike ku musaruro uno munsi. Yego hari abakinyi byagaragaye yuko batariko baritanga nkuko mwari mubikeneye mbega ko mwatebeje kubakurayo mwari mukiriko mubigenza gute bo nivyo ariko yari match ya derby tutari kwihuta kugira amaramplacement kandi harimo abakinyi nivyo vyagoye ariko twamenya umwanya urashobora kuzana umusaruro turavye ko mu adversaire wacu yarameze bashobora gukrera amadanje Muronsi gitsindo novuga kiza kwerekana ukuntu mwagerageje gukina je collectif neza amapasi meza mbega kajya nako wibikiye muri entraîneur bo si nivyo tubigisha mu bisanzwe nivyo tubigisha kandi niko dushaka ko equipe yacu ikina je nibaza bagerageje kandi je ndashima ntibiraba uko nshaka ariko bagerageje bakoze uko nashaka nka 80% uko Muronsi intsinzi mwari mumaze imisi mutariko murayironka abakunzi ba Flambeau mabwiriye je no vuga yuko babandanye badufata mu mugongo ntibacika intege kuko nshobora gushika kuri gatatu daronse rimwe peut-être l'équipe yari na mu bihe bibi ubu turashoye kuba turiko turabivamwe ko turonse ingufu zo kuronka amanota 3 no munsi nibaze kuri journée kuri turashoye Imana yaje kudufasha tukabandanyiriza kwa hanyene muratanga icizere yuko imbere ari heza twe turabona ko ari heza kuko champion cyari toto kandi ni equipe ubona ko ndi mumenyereza mushasha peut-être abakinyi barumva ko nshaka ko bakina philosophy yanje niba bimenyera je ndibaza umusaruro uzoba mwiza kurusha kumubona. Novuga yuko mu mupira w'amaguru birashoboka hariho gutsindwa no kunganya twese birashitse turatsindwa ikintu cyo twabuze kinini nibaza ko ari concentration surtout muri deuxième mi-temps twinjijwe igori rya erreur y'aba défenseurs nibaza yuko twabuze concentration. Ego muvuze concentration igice ca mbere mwari ko muragikina neza naho hari udukosa duto wasanga turiko turaba mbega ntaco mwabatekereye muri vestiaire kugira bazi igice ca kabiri babandanya kuyo rite twakibatekereye ariko urazi yuko umutwe n'umutima niwo wumviriza ari akamagakora amaguru shika rero inguvu gasanga ko mita igenda umupira ugenda mu minute igenda ariko inguvu zigenda zigabanuka agacabamwe rero gutakaza iyo concentration kubera hariko harajamo gafatigue. Mbega twavuga yuko Royal yoba yabuze inguvu deuxième partie kindi kirimwo ari kubera mwakoresheje inguvu nyinshi gice ca mbere byose byarashoboka hanyuma cyatugira n'ikibazo cya effectif y'abakinyi kurabona ko tutatabara place dufise dotaye kuko dusaba abakinyi bagira kuri 5 bagwaye abatitirere uno munsi twavuga yuko muri urukino mwiziki kugira mu bandanye mutegura izindi nkino urukino ratwigishije gose naho novuga ko hari hagahaze ku ruhande rw'abahagarikizi tugiye gutegura cyane concentration kugira ngo uko igice ca mbere umuntu aba yagikinye deuxième itazeyongereza izindi nguvu nshasha apana yuko inguvu zigabanuka ahubwo zongerekane. Mwaronse karati tukura mbega yo muyinsiguriye novuga ko ari ubu sinzi ko ari mission Marwite yarafise sinzi n'ijya karata sinzi cyo yayimpereye kuko deja nibo bari bakoze amakosa Ranzu Ben yavugije ikosa undi nawe yerekana umupira ngumubandanya kandi turiko n'umwanya wo kugombora igori hama katire bari bitaramuhamagaraza ko makaratu sinzi ico yari yayimpereye nibaza ko ari umugambi yarafise. Ocha twabonye novuga mu rukino nkuko twari tumenyereye Royal ntitwabonye novuga mugerageza gucreate amakazi agaragara nkuko twari tumaze misto bibona mbega no munsi abuzika ku ruhande rwo busatiriza twabuze abasatiriza b'abatitirere nk'ujya mu kinyi mwabonye Mane ujya Bonheur
yaramaze ikintu c'indwi zibiragwaye no kuvuga akoze entraînement zitarenga zitatu gusa muri iyi semaine ataka umutitirere aragwaye uwundi mukinya ca ku ruhande nyene umwe Shafi yatsinda ibitsindo vyinshi bibiri ku match ya Top Junior aragwaye no kuvuga twabuze abasatirizi twara dukoresha muri match za heze abakunzi ba Royal novuga akajambo c'icizero n'ubwabo bahanaka bonyene nibaza ko ari ku kibuga yabonye ingene equipe yabiri kirakina umupira icizere n'ingene Royal iri kirakina naho bicamwe equipe gatsinda cyangwa gatsindwa byose bibaho mu mupira w'amaguru nyabana yashikira umugwi kuko umupira w'amaguru ushikira mu mahigwe mu magogo sasa magogwa gutsindwa byose umenye ingene bijera mugabo nibaza yuko babonye ko equipe yabiri kirubakwa neza kandi equipe ifite abana kiri bato atakibazo twizera ko zoronka ikibanza ciza muri no champion ihangiro ni umera nk'ubitse ihangiro uno mwaka mufise coach ihangiro dufise uno mwaka nuko equipe nama ndabivuga nciye ku munyeshuri iyo ugiye mu ishuri ukeneye kunguruzwa no kuvuga equipe mu mwaka wezere mu kibanza c'icenda uno munsi ko turondera ikibanza ciza gishoboka tuvuye ku c'icenda tuduga tuza mu vyambere vy'imbere tubashimire cyane